igikorane twatanguye ejo cy'iminsi 3 ni igikorane ngarukamwaka twitiriye tegura inzira y'uhoraho. Nubizi numbere yo kwimburira umwami. Ivyimburwa ni byinshi, abimbuzi ni bake, tukabara karyo ko kugira ngo twegeranye abantu hanyuma dushobore kubabwira ubutumwa bwiza turonka bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Igikorane kiracabandanya n'ubu turaza gukorana saa 9 twese hamwe. Izi zari inyigisho z'abarongozi ariko saa 9 n'abantu bose bakeneye ijambo ry'Imana. Nejo tuzobandanya abantu bazosengera mu mashengero yabo mu gatondo, ariko ku mugoroba saa 9 duce twongera duhurire hamwe twongere tuganira amajambo y'Imana, tubahanure canke tubibutse ko bakwiye gutegura inzira y'uhoraho kugira ngo bategure iherezo ryabo ryiza. Twize ibintu byinshi cyane kandi byadufashije kubagira ubuntu bakahaba. Batwigishije umurongozi ingene akwiye kwifata, ngo umurongozi akwiye kumenya Imana yiwe, bakamenyana akagenda imurongora muri byose. Twumvise muri make umurongozi, ikiranga umurongozi, ukwitangira abandi, ukababera akarorero, ukabaja imbere mu bikorwa usanzwe ukora nk'umwungere nyene, ukaja imbere nabo bakaja inyuma, ukabaha akarorero keza, ukababwiriza ubutumwa bwiza bwo gushikana abantu kuri Kristo Yesu.